it's been so long time ndi kuri hits and ntare kuri hits ariko abapeti baje bashaka kungura kuri hit naba barakaze gose kandi sizi ko bazosiga ndi muzima. Dramatism ni drama boy ku muziki yakwica, Hino G lyrics man ku muziki yakwica. Nongere ndamutse abaririmbyi bacu b'abarundi beza batuma igihugu cyacu gitera imbere biciye ozi bwa Mutwenzi Bar, none ko bari ngaha bashitse. Nongere ndamutse kandi nabashoye gutegura bagiba batewe kino giteramo citariki 25 kizoba ku Noheli hano nyene muri kino kibanze. Uyu munsi uri izina n'umunsi udasanzwe how tugiriranira ibiyago nawe mu baririmbyi n'abaririmbyi bazo performinga canke bazoririmba ku itariki 25 ku Noheli hano ku Mutwenzi. Ariko kandi nkuko vyama bimeze mu gutanga ijambo turaza guhera kwashoye gutegura kino gikorwa ndetse anatubwire n'impamvu yahisemwo bano baririmbyi. Tuvuye kwateguye igiteramo turaza guha ijambo abasanzwe bahagarariye Mutwenzi Bar batubwire nabone ukungene babibona n'ukungene bitegure kwakira ivyamamare nk'aba Satbi Dramati na Rinoji. Hama mu nyuma yaho caduha ijambo abaririmbyi nabone baturamutse, mu nyuma abanditsi n'amenshi amakuru muca mufata ijambo kugira mushobore kubaza ibibazo abaririmbyi mukunda bivanye n'ivyo bazoba badushikirije. Nyakubawa Andy nyene gutegura kino giteramo. Ndabibutse kandi ko Andy benshi muramuzi mazina yitwa Cedric, ariko akazikwe kamuhaye umugabo wamuhaye izina rya Andy MC. Ariko kandi nkuko yavuze ati muri yantumberanye n'icibaro mukuru w'igihugu kwiteza imbere mu gwaruka, reka nkora ikintu gishobora kunzanira ijana canke amajana canke yarenga, ariko ndabicishije mu banyempano. Ndabibutse kandi yuko kino gikorwa agikoze donc nkawe bwiwe benshi muramuzi kuri televiziyo ya STV, ariko kino gikorwa agikoze nkawe. Rero twagomba tumuha umwanya ashoye kuramutsa abanditsi n'abamenyesha makuru n'abaririmbyi yatumiye, ndetse yongere atubwire icatumye ahitamwo bano baririmbyi n'icatumye yumvira gukora igiteramo itariki 25. Murakoze mu byubahiro byanyu. Nongeye ndanabashimira ubwa mbere bwo nibaza ko twoshimira Imana. Atamana murazi nta gishoboka. Imana yarabigiyemo kuva mu ntango gushika no munsi ayo kandi ziracabirimo gushika umunsi bizoba. Hanyuma turi hano mu kwiteza imbere nkuko abaturongoye canke abakuru bacu babandanya kubitwigisha cyane cyane ugwaruka. Twese ngandazi turugwaruka twibeshejeho biciye muri izi mpano ntoya twagiye turahabwa n'Imana. Niteka ridasanzwe kuba turi hano twese muri rusange. Bimwe mu bintu bansabye ko noshikiriza, icambere ko nibaza ko itariki ya 25 y'umwaka uheze wa 2023 iki gikorwa twaragikoze, benshi muri mwege bari bahari. Birasubiye kandi muri uyu mwaka nibaza ko abaririmbyi bahindutse, abaririmbyi bose n'abarundi kandi natwe turabarundi. Nibaza ko kandi abaririmbyi bose barashoboye burya, kuko umuntu wese afise ahageza n'ivyo ashoboye. Ariko uno mwaka nimba umwaka wese twakoranye na bariya, uno munsi tukuranye naba, ariko kandi abamenyeshe ko ni igiteramo gikomeye cyane kuko twakoranye n'abaririmbyi, aho abaririmbyi bazimvye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ico twese turakizi hano kubadita. Aba bantu mubona ngaha barikomeje muri kano kanya ntitwohengeshana muri top 5 y'abaririmbyi baviza amahiti aha bose barimo. Shese ibintu twiziga bagenje murazi ko ntaca ku ruhande. Abaririmbyi bose n'abarundi kandi barashoboye, ariko kandi nta bushobozi ndaronka bwo gukoresha abaririmbyi bose bari mu Burundi. No munsi naronse ubushobozi bwo gukorana n'aba batatu, ariko kandi twebwe twenyene turashigikirwa mu bundi buzima n'umuririmbyi yemeye ko mukorana aba yagushigikiye uko biri kose. Nimba namwe mwashitse hano mwaje kudushigikira, ni uko hariho abadushigikiye. Hariho umuntu witwa Heri afise label yiwagiye no kuransa vuba mu gihugu cy'u Burundi, bizofasha benshi, yaradushigikiye. Hamwe na televiziyo yanje yarashyigikiye igiteramo, kandi abafana banje niyo televiziyo yanje. Muri make twarabahisemo, ibiyago byagenze neza, twarifuza gukorana n'abandi benshi, uburyo n'ibindi bintu byinshi ntibyadukundiye.
twarashimye yuko twakorana nabo uyu mwaka ikindi gihe tugakorana n'abandi bishobotse bakagaruka ariko kandi ibibazo byinshi twege tujeje gutegura igiteramo niho ingufu zacu zigarukira hasigaye rero ibibazo by'abaririmbyi nibo basigaranye akazi kanini murakoze cyane amahoro n'urukundo muri twese no mu baririmbyi bo Barundi jewe nkaba nserukira Twenzi Bar nkuko Landry yabivuze tuma twakoranye iki gikorwa umushinga ntaho yagiye akivuze yaraje ahitubwira araduha na liste y'abaririmbyi tubona Sadbi tubona Dramatinoji mwese murabizi n'abarinzi bakomeye cyane ngaha mu Burundi kandi abarinzi bafise amahiti cyane tuvuga ati igikorwa kweri nitworeka kugishikira natwe kandi murazi ko mu Twenzi yama yakira kenshi ibitaramo byinshi tumaze kwaka ibitaramo byinshi cyane ngaha murabizi ko byinshi byama bimeze neza kandi tukaba dushimiye cyane mwe bamenyesha amakuru cyane cyane mwe mutuma dutera imbere n'ibintu bimera neza je nibaza yuko abarinzi bariteguye kandi n'abarinzi babishoboye cyane nibaza yuko karibu lo 25 namwe mudushikire turabiko twoyoherwa twese tugira amahoro urabona ko music industry ari ikintu gitanga akazi muri bangaye ngaha muri abantu benshi cyane gose no kuvuga ibyishimo byanje no kuba cyambere kuza gukora concert ahubwo no kuraba no gushima first how music industry is running nukuntu ibandanya iduza agaciro abantu benshi bararonka akazi no kuvuga yuko dushimire kwanza the man kuba yatanze akazi ku bantu benshi dushimire mu Twenzi nayo nyene kuba igerageza gutanga akazi ku bantu benshi dushimire n'abamenyesha makuru mwese mugerageza go pushinga music industry yacu mu ngwano mukayikura hano somewhere hano habi mukayishira hano heza muri bige dufise twiyungunganya that's why we are here kubereka yuko bijya mukora aba journalist abafana ko mudushirikira natwe dushobora kubasubiriza tukabakorera concert nziza cyane ndi kumwe na new generation n'abana kaze cyane kandi murabizi ko Dramatism ni drama boy ku muziki yakwica hino G lyrics man ku muziki yakwica saturandi ngawa light tuzosatura dushwanya gutse zo bari fire yaga ubona tuzoba turi kumwe na 25 kubera ko n'umunsi bamwe bazoba ariko barahimbaza nk'umunsi mukuru kuba rero nzoba mpari kugira nshobore gushigikira abo bantu gusangira nabo gushobora kubaryohereza umunsi wabo nkuko bavyiteze nk'umuntu wese ariko arinezeza so it's a good experience kuri jewe nshimira n'abantu bashoboye kudutumira kumva ko we all can't wait to be there tuhashike twese turi enfant twese nk'abartiste turiko twitegurira umuziki mwiza kubakorera ivyo baba bakeneye so yeah see you 25 tumaze guhura mu bintu byinshi tumaze guhura ahantu henshi tumaze ko iyo gahunda yo 25 tumenya abafana bambye numero abafana batumiye 25 tuzoriye ku Mutwenzi nazo ko shows ziramaze kuba nyinshi Sadbi twamugaruka ko Dramatinoji natwe twese tumaze gukora ibintu byinshi tumaze guhurira muri byinshi nibaza ko igikuru n'umuziki uzoba hari uwo munsi ndibaza ko azogerwa cyane murakoze ya muri rusange kigira kabiri urumva tuza mu mamiliyoni iraharugwa iko ku top hatutabiruziye ko sana rero nisho iki irimo ubucuti irimo gusangira n'abandi bazakora ryoherwa bahimbaza umunsi mukuru wa Noel ariko kandi baza ko atagutaha kabisa tuzojya ama 26 twese murakoze cyane saku seto cyao ni kibazo ni kimwe cyonyine sindenza inosho ni shoyi kumeye cyane izohuza abaririmbyi bihangange cyane mu gihugu dufise kandi bakunzwe cyane muri kino gihe kandi baboneka neza ko abaririmbyi bazoramba muri no game yacu mu Twenzi Bar ni bar why no concert yateguriwe mu kibanza cyitwa mu Twenzi Bar mu gihe na test coming aba baririmbyi bafite ububasha bwo kuyuzuza kandi ibintu bikagenda neza cyo kibazo gikora ku bateguye igiteramo hamwe n'abaririmbyi muri rusange kuko n'abaririmbyi nabone barakenera kwandika amateka ageretse ku yandi murakoze cyane teguye ikintu abafise intumbero yiwe iki kibanza si gito woshobora kukibona nka gito ku maso ko nyene ariko kirakira abantu 3000 rero kuri twebwe
nibaza ko ata muntu umwe ategura azi ngo azoronka abantu bangana uko kuri twebwe abantu 3,000 nibaboneka bakari 15,000 umuntu umwe 30 muri VIP birakwiye ko twohigana nabo kandi tukumva ko turi fier navyo. Hama nibaza ko uvuze test Kamenge kugira tubitange ku muco. Uvuze test ya Kamenge ntuyumviriye si ntabwo hari salle do, ntabwo hari stage, ntabwo hari ivyuma, ntabwo hari security sanzwe hakora. Ibyo ni ibintu byose bikenerwa muri concert. Rero Mutwenzi Bar iri kwije cyo ni cyambere. Inyuma gato murazi ko Satura aheruka gukorera muri Gira Plaza. Azokorera n'ahandi henshi bisigura ko kandi ntituzoguma hamwe. Uko uravuga ETS Kamenge yujuje ba miliyoni na ba Diamond ku buntu. Wari ha 5,000 ibiyeri bitatu. Hari ku buntu bro. Uno munsi ni 15,000 francs mu gihugu cy'u Burundi. Nuko arabaririmbyi bakomeye kandi bakunzwe. Samahera make bro. Nitwaronka abantu rero kuri twebwe turi fier nabo. Kandi tike zatangiye kugugwa ku mwanya n'umwanya zashobora guhera. Kandi abo bantu ziheze nta mpamvu yo kongereza izindi. Tuzoba dukwije abantu nombre y'abantu dukeneye. Murakoze cyane. Murakoze. Idiri ni ya Mutwenzi n'umusasa uyikure ngo uyitwara ahandi ubugari uzowutwaye ahandi n'est-ce pas? Yaga. Merci. Uko gishobora bake wagurutsa Sadbi wagurutsa Dramati hari noci ni kintu kidasanzwe cyane gose ndetse bimaze gushobora bake nta nabara nabikora kiretse abazungu twabonye aho Sadbi na Dramati bari muri Caravane. Ndaragukeze ariko ndashaka kumenya Heri Entertainment ni bande muramuca mumishura akabazo kanje kagira kabiri ndakarabisha ku basanzwe bategura bajeje ikibazo ca Mutwenzi ko nabone bategerezwa kugira ico batubwiye nico bavuze. Mutwenzi arakunze kubera ibiteramo bitandukanye kuri no ncuro hagiye kuboneka abaririmbyi bakomeye ntituvuze yuko hatamaze kuza abaririmbyi badasanzwe kuko aha mu Kamenge ni muhira turahazi hamaze kwakira abaririmbyi amaze kwakira Kidumu amaze kwakira abandi ariko kuri no ncuro ku munsi wa Noheli azoba n'umunsi mukuru w'ivuka rya Yesu muzo kwakira kandi abaririmbyi rurangiranwa kandi bakomeye cyane. Mbega nka Mutwenzi muko mwipanga gute ku mpande zose kugira ibizohabera ngaha ku Mutwenzi bizoba bitandukanye n'ivyo tumaze kubona ngaha muri kino kibanza ndavuga security n'ibindi service n'ibindi kuko turakunze kubona no mu giteramo ca Bifesa Amatiki ari abantu basubijwe inyuma bivanye sinzi ko ubwisha ari kiranga amatiki yego akabazo kanje kandi gacakaraba ku baririmbyi mbega Sadbi muri mu baririmbyi bazimvye cyane dufise mu gihugu mbega igihe bababwira yuko mugiye guteramisha abanyakamenge ubwanyu mwavyakire gute na cyane cyane mu gihe hari haize imisi mike muje gukora igiteramo mu Kamenge. Dramati guhura kuri stage imwe na Sadbi urabizi ariko usubiye guhura na Rinoji mufitanye indirimbo na Sadbi muri vyo igihangange ubwawe nka Baby Killer umwanditsi w'indirimbo zigiye gusohoka nziza tutarumva zine stanu rwa YouTube no kuma platforms mbega mwiteguye gute kino giteramo Rinoji bose mufitanye indirimbo barivye mugiye guhura kuri stage ubwawe wipanze gute? Murakoze. Ikibazo ca mbere kituraba nibaza yuko nta muntu n'umwe kwisi yishoboje. Uno munsi turafise ko twageza kubera ubundi muntu kubera cyangwa kubera abandi bantu tuzogera ahandi kubera abandi bantu ntabwo dutamba twirorera kuko nubwo nta kibanza je mfise Mutwenzi Bar isi yiwanje ntarabaronde bya dukorana sigura ko nujya muntu ari hajya ni nkuko hariko Mutwenzi Bar hariko aba DJ hariko aba MC bose twarayaze kugira ngo babe kuri rya fish. Jewe rero nkorera umuryango n'abene gihugu ndetse no kumenya ko hari aho tuko turashikana igihugu cyacu twege cyane cyane ugwaruka. Je sindi kuri cover ari iki gikorwa ari kiwanje gikuru rero igikorwa si kubera kibe kiwanje gikuru nuko igikorwa gishikira abantu neza tukaryoherwa mu nzira zose kandi tugapartaja ubuzi muri rusange ni wa muvugwa nyene ugwaruka kuri amaboko mu mifuko atakiri tukirondera hama tugishire. Murakoze cyane. Ujya n'umusponsor yaradufashije atanga sponsor kandi afise n'ivyo akorera hano vuba azobimenyekanisha ikuvuga ari muri iyo ntumbero natwe intumbero yacu kumwemerera canke gukorana nawe twashatse ko ahari nimba ahembwa amahero canke amadolari bidufashe kumwegereza muri industry kugira ngo azana ajya amafaranga
adufashe hano mu gihugu cy'u Burundi azoha abandi abantu kazi cyangwa azofasha abandi baririmbyi cyangwa azokora ibindi bintu byiwe murakoze cyane tuyenzi turakiriye Sadbi no muri Rwanda atarakubitanga kandi imari muri Sadbi kandi azikwazogerera kuko Sadbi ndamutse kuva nkiri muto n'umuntu akomeye cyane kandi murazi ko muri industry ya muziki y'u Burundi afise ndarakugiye hama abandi dramatera amaze kubitanga dramaze kubitanga kandi vraiment bamaze kubita neza cyane bisigura yuko mutoyenzi tumaze gukora ama concert nka 10 kandi security ya mutoyenzi ni uramaze kubona wenyine kwa Bifest twatuje amasushi arahera bishikana tusubiza nyuma nari yavuzaga boss yavuze yuko ari ikibazo ko shimana yabagije kuri ETS ni byiza kandi afakoshe arashobora kuba kuri ETS ubwabo pulo mu yashobora mutoyenzi kandi ngaha turashobora kubiza abantu kuri 5,000 apana 3,000 5,000 barakwiye kandi bakaryoherwa bishika 6h du matin kandi atamuntu numwe yababaye atamuntu numwe ari ugwarundi kandi n'umuntu wacu arabizi cyo gituma rero nagira ntumira abantu bose bisuka niyo nka ko turafise playlist meze neza cyane je maze kubona Linoji urabona n'umuntu ariko arazamuka kandi ubona yazamutse neza imizika yiyo murabona yuko ikuranye dramatisi no mvuga we no sino kumara Sadbi nawe ani legend bisubira yuko tuzoryoherwa cyane kandi afite ibisite mu bwoko bwo yicu Mutoyenzi turabarindira igishika byose ziba bimeze neza 14 tuyebwe tuba dutanguye kwatsa aba DJ bakubita tukaba dufise na band yacu ikomeye cyane itwa Buja Night Band irongowe na Fidel niba batanga gucorana kwanza avanye ko basanzwe bazi murakoze band ni cover yabo ntirasohoka no munsi kandi amasezerano yakozwe no munsi nituresha nabantu nabonye ne kuri no mwanya ngaho Mutwenzi barahafise kandi barakaze baratuzimbye kameme baratuzimbye bidusaba ko ibiyago byapashije no munsi n'ubu mbere tweko turagira kontra mu kanya ukuvuga tuzatumwe na band isanzwe iri nganyene izoteramisha abantu ndakeka kuva 18h ishika saa 3 z'ijoro bazi bari bako barateramisha abantu mu ntumbero yo kwakira cyane cyane abaririmbyi bacu neza tuba turi kumwe nabo hanyuma kandi ushimire Mutwenzi burya bashatse ntibari kuvyemera murabizi jama birakenye cyane ariko barazi ko bakwiye gukorana n'abandi twese tugatezanya imbere nuko murakoze abantu badushimiye abantu baduhamagaye kandi rero murafise akantu komeze rwandake fire bro fire get ready no sentiment get ready muzoze turirimbane Buja Piano n'izindi tuzadukumwe na Dramati Linoji ariko i concert vraiment ari cyo buza kwereka umuntu naza nagihari aba hitmakers turaha mbishake mutuzanya no mubongo turamurya nga tutabesha uzanye no wayo wese zana Chris Brown nga turamuchako yaga rero muze muteriteka n'abaririmbyi banyu b'abarundi bon je nakuza muri industry mbona muri Linoji na Dramati bakeneye support nyinshi zanyu ikaze hari cyo wifuza kuzobona kuri performance y'abarinzi bakiri bato bari barakora umuziki bo benshi turamaze gukorana benshi ndazizi ndifuza cyane kubabona ko ntama nifuza kubabona Linoji we kenshi turabona mu makonseri agiye kuri stage ndabo mufana babesha cyangwa umufana na Dramati agiye kuri stage ndabo mufana wiwe bashabiki ya nkuko nanje yo ndi kuri stage kenshi nkunda kubabona ariko bara tugira fair play is this generation respectable ku brothers wabo natwe turabishimiye cyane nk'aba legend ibiteramo byinshi wakumvye gukora mu Kamenge byarasivye cyane ariko therefore warakoze igiteramo kidasanzwe muri Gabani umunsi Mutwenzi nkuko n'abasanzwe baserukira Mutwenzi bavuze yuko ni gambere mushitse mukore hano ku Mutwenzi mu musanzwe muyumva murazi vibe ya Mutwenzi nipanze gute gusenyagura Mutwenzi amayeka ayisanzaza nanje ni gambere kwanza nje ku Mutwenzi nari bwahaze ni first time bashitse yazogaruka kandi muri check sound umunsi wa konsero zo bari fire je nishimiye kuvuga ivyo murakoze abure muri Caravane uyu munsi uri kuri stage bimeze gute uyipanze gute nkavuga uvuga mu artist buri gihe tugira improvement
bivanye n'ahantu tuba tugeze cyangwa n'igikorwa tuba dufite novuga ko mu bintu tutigira twirengagiza nuko abantu baba bakeneye kuryoherwa so the most important thing nuko umuntu wese azobona improvement ziba zabaye zishasha cyangwa ikintu umuntu aba yakoze gishasha kiruta ico yarasanzwe amaze gukora nibaza ko ni stage ndi kumwe n'abantu dusanzwe dukorana twumvikana dukora ibintu bimwe dufite ihangiro rimwe so it's all about doing a good music no guhikina abafana bakeneye kabisa je am ready ku ruhande rw'iwanyu yego drama turazi ko performance zanyu ziba zizimvye tuyeje kura show muri no minsi muko murakora ona kari show drama taba yiteguriye bikwiye batubwiye yuko Fidel n'umwe mu bantu bavuza gitari neza turamuzi bendi yo yabasamina abandazi neza kandi bavuza neza baririmba neza ariko dukunze kubona muri kino gihe drama asoza afise bendi bakorana sinzi kari semi live bakora cyangwa live music ariko agenda aravanga hamwe semi handi playback donc araufise ibintu byinjiza namwe mbega and yo yari full package ya performance idasanzwe zi drama tamazi misakora cyangwa twitege Andy yari mu artiste mu artiste no amenya est-ce que n'interpreta gute akazingira muri uwo munsi novuga nibyaba ari sura nziza kuri dramatic ko munsi gukorana na Fidel n'abandi bazoba bahari it will be good nini haba na hari gukorana nabo dusanzwe dukorana navyo nyine bizoba ari sawa cyane igikuru nuko gusa umuntu wese abahari aryoherwa uko bishoboye Gatoya Landry tubibutse ko hariho band y'abantu barenga 6 bazoba babakubitiye umuziki wa live kwi aha rero nkuko mwavuze turiye kujya ku ruhande hazokuzura ivyo ni ibintu tuzi bashake baturoge bareke hazokuzura hamaze kuzura nta mpamvu kandi yo kwirusha tubakubita umuziki umuntu wese aho yavuye agenda aryohewe murakoze tofata umurimyi ngo umubaze ngo iyo imvura iguye barimiki canke izuba ryatse barimiki umurimyi yabonye ibihe bibaye aramenye icyo gukora wenyine kubari yani baza ko tubazokora byinshi cyane twaguma twisubira mu byo bavuze n'ibijyanye n'umuziki n'umuziki mwavutse mwiteguye uko mwaba twavutse twiteguye ariko mwatumya bwa mushe kubazwa n'abanditsi n'amenyesha makuru hari indirimbo zimwe mwakoreye abarinzi bagenza mubwiye ko na kuri stage tudakunze kubona mu performing kenshi umwe muri mwe bwarabura cyangwa mwiteguye mbega twiteye mu gitaramo cyane yuko hari abafana usanga bakora indirimbo mwakoreye n'abo baririmbyi kuri kote ya staff ya Rinoji na timu yiwe mwiteguye gute mbega izo ndirimbo zava tuzibona mbega mutwenzi ndazi ko mutwenzi muyizi maze kwiperforminga ko cyane nipanze gute neza na neza kugira umufana w'umuziki yumve ijwi rya Rinoji yumve n'ingene Rinoji yiteguye bivuye muri Jenoza ko murazoba yaje kunda bazobazi kimuzanye azi kwaje kuraba jewe nyene n'imiziki yanje azobaje kuyumva ahiriwaye ikije rero sabi twafita indirimbo nazobari na drama twafita umuziki nazobari kandi dupanze kuririmba kujye n'abantu bazumvise nuko bazishaka gucanganya urakoze nawuzo oya turabaha show imiziki irahari natwe bene yo niho turi umva nta kintu ntacyo kwitwaza gihari kandi rino tubibutse ko bavuze ko drama afite indirimbo 5 ushobora gusohoka mu minsi 2 iri imbere atagihindutse sivyo dama le 19 azoba aturi nta gihinduka muravyumvise le 19 azokora songs 5 n'amataito yazo yamaze gusohoka ariko kandi hari igihe byoshoboka sindamuvugira na Rinoji akaba yabatayemo irega sabana ndio bari bambia muturoge muache tutajaza ndugu zangu ibintu birasengeka afigwa ndiko na hitmaker bagezweho it's been so long time ndi kuri hits and ntare kuri hits ariko abapeti baje bashaka kungura kuri hit naba barakaze gose kandi sizi ko bazosiga ndi muzima yaga uze kucyonora kuri batera ubwo gufana tabakuraje yuko ntakidashoboka kuri isi je nakuze mbona ya Fariaz is a respectable man ariko nakuze ndamubona ariko murabara big fees no idea un jour tu la competa nakidashoboka byumvikana yuko ntabwo uzi ngo gwaruka ruza mugerageza gufata talented zabo muzigeranya ego respect igomba kubaho ariko music ni capitalism undonkeye umwanya ebana you kill me ndakuronkeye umwana bro I kill you kumva dize uravuze ikintu cyiza cyane ya dramatic yagushigikira ku majeste yaga I kill you
Of course. Reka ndagushimire Satbi ariko ndangiza na kano kantu concert zobera mu Kamenge. Abariko baradukurikira bari mu Kamenge. Abafana ba Satbi turazi ko Satbi bafite abafana King Satura, Team Satura bakunda kuzana n'ibigira bintu hejuru. Iki kintu twobwira bajya abafana kuko hano hantu bari ko hameze nk'umengo kononekara kuko abafana barakunda. Urashaka kuvuga bashaka kuvuga yuko abafana banje bamenagura ibintu ariko nibaza yuko abafana ba Sadbi wa 2014 sio abafana ba Sadbi ubu benshi bari muri mwebwe bafise full activities batanga support mu bundi buryo abahari ubu da universitaire arabantu bitahura bamenye bakuze naje twarakuze bro ntago tukiri babandi abantu tujagaye ubu ni fresh sasa gomeza umutima mu nda abafana banje ntacyo bazokubwira ahubwo umuziki wanje nuzogukubagusha Andi parto gato nagomba nje kuri Lino G na Dramati akabazo kamwe reka mbere kuri Lino G urumwe mu baririmbyi bakunzwe muri Nord cyane Nord basigaye bakwita umwami wa Nord umwanya bose bora bakubise hasi ni usigaye Richard hano muri Nord ku munsi wa lo 25 wite Yaraza ko twabivuze cyane ko twiteguye dusanzwe dukora umuziki n'ubundi yo mu muziki dukora harimo na show rero show n'umunsi wo guhura n'abo bantu badukurikirana buri munsi abantu bo muri Nord bose bavuze baze bahagere nkaza ko atakundi kwitegura kurende n'ubu nyene bibaye twobakubita ako tundiro 25. Merci beaucoup. Reka turangize kuri Dramati ikintu kimwe tumuzi ko Baby Killer nuko ari umwami wa design ya stage. Kuri stage aragira designing nyinshi zigiye zitandukanye nico kintu tumuzi ko kuri show. Ijya stage ya Mutwenzi Bar ukuntu uyibona. Tuzoronka creativity izoshobora gukwira hajya konzi ibiheruka wazanye ibitanda uzana n'abajyamye ku gitanda bibe bintu nyene biryoshe cyane mbe bizogenda gute ni sawa nk'umu artiste twamatwiteguye mbwa nibaza ko iyi akwiye umuntu ariko n'amashugwe so je chamenye ingene ndakinisha ntangora yego Andy merci beaucoup yego